Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana bino biganiro bisanzwe bitambutswa kuri no mbonesha kwitwa Ntambwe Data TV. Amagara meza n'iterambere kuri mwese nivyo tubipfurije. Tuboneho rero akaryo ko kubaha ikaze mu biganiro byacu by'uno munsi, aho tudatamba twirorera mutamenya na jewe Janvier Manirambona. Abareje musanzwe ndabatunganiriza bino biganiro bisanzwe bicisha kuri no mbonesha kure yitwa Ntambwe Data TV. Uyu munsi rero nkuko mubibona kuri ekara zanyu murabona yuko dufise umutumire ntidutamba twirorera. None rero twamusanze ahasanzwe aba hasanzwe akorera imirimo yiwe ya minsi yose. Tutabatebeje mu majambo twagomba rero tumuhe kaze aramutse abariko baradukurikirana, hanyuma bidondore kugira ngo tuyage kandi namwe muyagigwe mutaramishwe n'umuntu musanzwe mwumva amazina yiwe. Kaze. Turabaramukije mu izina rya Yesu. Nitwa Ahishakiye Dative. Turashimiye imbonesha kure Ntamvura Idahita TV yemeye kutugendera hano mu Gatunguru. Yego mwebwe muriko murakwirikirana kino kiganiro cyacu cy'uno munsi, murumvise umutumire wacu yitwa Ahishakiye Dative. Aha turi mbe niho musanzwe muba? Ego niho tuba. Hanyuma rero twamutembereye Dative kugira ngo turabe kumbure uko hameze, uko amerewe n'ico akora mu buzima bwiwe bwa misi yose. Rero twagomba tumaze mbega Dative, mwebwe nk'abantu bakubonye irya mbere batari bakuzi canke bahora bakubona hariya mu mihana ugiye kw'isoko canke ugiye kwa patiri canke kwa pasitori, mugabo bakaba batazi ikintu wowe ukora mu buzima bwa misi yose mu kwisumamwo, mbega wobabwira yuko usanzwe ukora uduki mu buzima bwawe bwa misi yose? Mu buzima bwa misi yose ndi umworozi. Murumva rero uno munsi Ntambwe Idahita TV yagendeye umworozi w'ingurube nk'uko ngaha muzibona ngaha inyuma yacu, kandi muzama kuguma muzibona kumbure mu duce dutandukanye tuza gucishamwo. Twagomba tubabaze rero Dati, none mbega uyu mwuga wo korora ingurube twabonye ingene mwazigaburiye, twabonye ingene duca zitekereza zimaze kurya zigahaga. Mbega uyu mwuga mwebwe vyatanguye gute kugira ngo mutangure korora ingurube? Vyabajemwo gute? Vyatanguye gute Uyu mwuga kugira tuwutangure twahereye ku kantu gato gato, twumva tuvyiyumvisemwo turazamuka, kuko twahereye ku nkoko turazamuka, impene turazamuka, ubu tugeze ku ngurube. Hanyuma abariko barakurikirana kino kiganiro cacu bahava biyumvira ati mbe none gabasha uyu muntu yorora ingurube ubwo si kubera yuko yoba yarananiwe n'amashuri, atazi gusoma no kwandika, ataciye no muri Yagamukama? Ko mbona igifreshere kijeje tumugane wa babandi tubona nyene uri umuntu w'umufonctionnaire, umuntu w'umu-intellectuel. Mbega ubwo si kubera ko nyine amashuri yoba yarakunaniye ugasanga waba mudubura usubiramwo hamubona vyanse utuja gukorora ingurube? Bwo bimeze gute? Oya, je sinigeze nanirwa n'amashure, narahejeje Université Lumière de Bujumbura. Ntejeje mbona kuguma ntonda ngenda gusaba ubuzi ntari buburonke, bitamo kuvuga ati hinge mu mahera ndonka hinge norora igitungwa citwa ingurube. Nuko rero murumvise mwebwe musanze muriko murakurikirana kino kiganiro cacu cuno munsi yuko Ahishakiye Dative kuba ariko arorora ingurube si kubera yuko amashuri yamwankiye, si kubera yuko kumba atazi gusoma no kwandika ikayihaba namba, kuko ari umuntu yibaza ati kumbure ngira ngo turavye bino bintu umuntu akora ajya usanga vyaramunaniye. Kajya kazi bya n'umwuga, ibintu twabonye umengo ni ibintu nyene twavuga ngo zijya ibintu bitameze neza, bijya wobikoramwo hanyuma ugasubira ugakaraba ugaca. Turumvise yuko yaciye mu ishuri hanyuma ariga aranaheza, mbere banashaka na kaminuza, mugabo kubera yuko ubuzi bugoye kuboneka aravuga ati jewe sinoba indera amaboko, reka ndabe ikintu nokora kugira ngo bikunde mbe ndarondera ubuzima, hanyuma akazi kabonetse sawa, muga katabonetse naho nyine sinicare ngo ndera amaboko
hanyuma rero afata umwuga wo korora, twumvise ko yahereye ku nkoko akaduga ku mpene, ubu rero akaba ageze ku ngurube. Hanyuma mugabo twagomba tubyibarize Dative, mbega umuntu uno mwuga wo korora ingurube, intambamyi mukunda guhura nazo, kuko murabona burya ibikorwa byose umuntu akora ntabura kumbura intambamyi, hamwe arabunguka ahandi agahomba, hamwe kumbure akaronka ahandi akabura. Mbega mwebwe intambamyi mukunda guhura nazo muri buno bworozi zoba ari intambamyi nyabaki? Intambamyi zirahari, ni nyinshi cyane. Hari igihe ushobora kugira iyo ngurube ukazibona irapfuye kandi yarigeze kuguha amafaranga. Aha twarapfishije ingurube 2 mu minsi iheze, twararize muga twarihanaguye, ntitwahebeye ngaho. Kandi ikindi naco, ingurube ziragoye korora, ziragaburirwa, indya ziragoye. Hari igihe uzizanira izo ndya zikanka kuzirya, ugasanga zishaka indya nziza. Intambamyi zirahari, ni nyinshi cyane. Mbega none nyine duhagaze kuri izo ntambamyi, ibi by'imfungurwa ntivyo bari ibintu muronka kuri gusa, canke ni muraja mu isoko mugasuma imisose kugira umuntu asumira umuryango? Mbega ivyo zikunda gufungura hanini mu bironka bigenze gute? Ubwo ntibibagora, biroroshe kubironka, bigenda gute kugira ngo muronke ivyo mushobora kugaburira igitungwa gifungura cicaye ngaho kitagenda kurisha kwishamba nkuko twaba tubibona kera? Impene n'intama n'inka barajana ku musozi zikarisha, hama umuntu agatahana. Ibi none ko birira ngaha, mugenda mu isoko mugasuma, bigenda gute? Tugenda mu isoko tugasuma. Intambamyi zirahari. Hari n'igihe ugenda kuri resitora ugasanga ivyo bariko urarondera babitwaye, cyangwa ugasanga baguhaye ibizi gusa nta ndya zirimwo, ugaca usanga ingurube urayizaniye ntiriye, igacirara inzara. Bimeze nk'umwana, iyo utayigaburiye irarira ko minduru. Mwabibonye mugishika zariko zivuza induru cyane. Hanyuma rero birumvikana yuko kumbure umuntu ashobora guhura n'intambamyi zijanye n'ivyo zifungura. Mbega burya ingurube ziragwara? Iyo zigwaye mujana kwa muganga? Hariho ibitaro vy'ingurube canke murazivurira iyo bishitse zikagwara, bigenda gute? Ingurube ziragwara kandi hariho abaganga. Twebwe ntavyo twigiye, muga turafise umuganga yama zikurikirana. Iyo igwaye tuca tumutumako akaza, kandi ubunye imiti yarazimvye, irazimba cyane kubera ibintu byose byarazimvye. Hanyuma rero mwebwe muriko murakurikirana kino kiganiro, murumvise intambamyi zitandukanye abasanzwe borora ingurube bashobora guhura nazo. Ni intambamyi zifatiye ku bifungurwa, ni intambamyi zifatiye ku kuntu zigwara, n'ingene nyene umuntu ashobora kuzorora ugasanga kumbure iragwaye, irapfuye, igapfa umuntu ataragira ikintu na kimwe ayironkako, kandi yari yiteze kuzogira ikintu ayironkako. Twagomba tubabaze rero Dati, none ko bavuga ngo nta mwuga udakiza, ni kuvuga burya umwuga wose umuntu akora kiretse ngira ngo wo kuroga awukora ufise ikintu ushobora kumumarira. None mwibwe mbega nk'abari barakurikirana kino kiganiro, mwobabwira yuko korora ingurube byabafashije iki, byabamariye iki? Mbega murashobora kwisununura no kwiteza imbere no kwiyungunganya mu buzima bwa misi yose, mukavuga muti kweri ndabona yuko ca gikorwa co korora ingurube gifise ikintu camariye? Ego, birafise ibintu bitumarira. Urashobora kugwara ukagurisha ico gitungwa ukivuza. Kandi jewe ikintu cyafashije cyane, byarangurira amakaye nkaronka minervare byoroshe. Kuri rimyere ntivyari byoroshe kuriha, mugabo nararishe amashure ndayamara nkoresha ibitungwa vyanje. Mwebwe muriko murakurikirana kino kiganiro rero murumva yuko bwa bundi ubworozi bw'ingurube nabwo nyene burahambaye cyane. Uyu muntu turi kumurumva yuko buramufasha, kandi n'abandi bazorora murumva yuko bibafasha. Byaramufashije kuriha amahera y'ishure, kandi murazi yuko amakaminuza yigenga ariha amahera menshi. Jewe narayize kuri Université Espoir d'Afrique, narabonye yuko amakaminuza yigenga arihisha amahera menshi. Ariko mugabo murumva yuko ubworozi nibwo bwamufashije kuriha amahera y'ishuri, ariga araheza kaminuza, kubera yuko ubworozi bw'ishuri bugize bambe ubworozi bw'ingurube bubigizemo uruhara. Mbega no twagomba tubabaze Dati, nk'ubu umuntu yoroye ingurube, dufata yuko atanguye ahereye ku busa, ahereye hasi. Mbega korora ingurube bimara igihe kingana iki kugira ngo umuntu ya ngurube yorora
itangure kumuha amafaranga, itangure kumubeshaho, atangure gutungwa n'ibivuye muri bwa bworozi, mbega bitwara igihe kingana iki? bivana nuko wayigaburiye. Iyo uyifashe nabi iramera nabi, ariko iyo wayigaburiye ingurube mu mezi 6 umaze kubona ko yisobanutse, ukajya kuyimisha, iyindi nawe ushatse ukayidandaza ukikenura. None mbega yego birumvikana yuko nko mu mezi nk'6 ingurube umuntu yatanguye yahereye hasi iba igeze ku rugero rw'uko ashobora kuyigurisha cyangwa se ibigeze navuga ngo ni ukwima, ikaba yozohava iyunguka ikazana n'izindi zikaba nyinshi. Mbega vy'ukuri hoho dufate data wanje ko irakuze, umuntu arayimishije irimye, burya bitwara igihe kingana iki kugira ngo ivyare? Sinzi ko bavuga ngo kuvyara canke bavuga ko urabona biragoye, ikirundi ni hatari. Mbega ayo mezi niko novuga ngira ngo yatwara igihe kingana iki? Ibi biguru vyo bibonetse mbega biragurwa? Haraboneka abantu babigura, birimwo amahera ku buryo nk'ikibuguru nka kimwe cugurwa nkangahe? Iyo yamaze kwima atubwira ko bitwara amezi 9. Rero urarindira, si ibintu biza vyihuta uko nyene. Ayo mezi 9 ukayarindira hama ikavyara. Iyo ivyaye urarindira amezi 2 ukaciro uyigaburira, kandi irya cyane ikagukonsoma. Ushobora gusanga utanze amahera umuryango wari gukora, hama imaze kukwiza amezi 2 ibibuguru ugashubishira ku isoko. Ibibuguru biragurwa, turaronka amahera. Ikibuguru kimwe n'ibihumbi 100. Mwabibonye ngaha anye, kimwe n'ibihumbi 100 n'ubunyu bikeneye acha zatore kimwe. Nuko murumvise rero mwebwe muriko murakurikirana kino kiganiro gisanzwe gitambutswa kuri Ntambwe Idahita TV, umutumire wacu Ahishakiye Dative, tuganiriye ibitari bike, aratubwiye ibijanye na buno bworozi bw'ingurube, kandi aratubwiye yuko mbere ahubwo muri mwebwe bayumva ari interesse, yumva yuko yipfuza korora ingurube. Hano hariho ibibuguru muri bino twaberetse bikeneye novuga ngo abakiriya biri ku isoko, kandi murumva yuko iyo ugiriwe amahirwe ukaba wayitunze neza, wayoroye neza, murumva yuko none wumva nk'ubu ibyaye nk'ibibuguru nka 6 canke 10, sinzi mbe bihora bishikika yovyara nk'ibibuguru nka 10. Ego irabivyara. Cawe yumvira rero ibyaye nk'ibibuguru nka 10 ugaca usanga kimwe burakidandaza amahera arenga ibihumbi 100. Murumva yuko umuntu arabukura mu ciwe. None Dative, ko twumva wewe bino bintu vy'ubworozi bw'ingurube utabikoze kubera yuko utagiye muri Yagamukama canke muri rya shure ry'umutwenzi mu Giporote bahora bavuga ngo ni ishure ry'umutwenzi, ko twumva wize hanyuma uravye ubona ati ndabona ku isoko akazi sikirenga, none rero sinorera amaboko, reka ngirente mbandanye ca kindi camfasha mbere ahubwo no mu kwiga, kubera burya ngira ngo iyo uja gukora nko muri BRB canke za BCB za Bankobu, hari igihe ibintu vy'ubworozi utari kubibandanya. Mugabo uraraba bati ko akazi katabonetse rero, mugabo nkaba naramenye ko ubworozi bushobora kumfasha, reka sindera amaboko ngo ngume ndindiriye akazi ko mu biro, reka ndabe ico nokora. Haraha rero urundi rwaruka ngaho ariko badukurikirana muri kino kiganiro cacu, bize amashure nk'uko kwawe, hanyuma mugabo urabura akazi, baca bahitamo kuguma bicaye. Iyo baticaye naho baguma barondera akazi, bajana amadosiye badepoza hana hariya, mugabo ata kintu na kimwe c'umugambi w'iterambere bariko barakora. Mbega urundi rwaruka rwahejije amashuri mugabo rutaronse akazi, hanyuma ata kindi kintu na kimwe ariko urakora kugira ngo gwiteze imbere, woruhanura iki? Noruhanura yuko goja hamwe n'abandi ukarondera ikintu bakarondera ikintu bakora. Jewe gutangura nagiye hamwe n'uwundi, turatangura iki vyari bibuguru 10, bandaronse ukuntu ntangura. Rero bareke kwicara barondera ico bakora, kubera bavuga ngo ntarataza rutambundare. Ubugirigiri bugira babiri, baje hamwe n'abandi nkuko bamatubwira tuje mu makoperative cyahe mu mashira hamwe kugira ngo baronke ico bakora. Muravyumvise rero yemwe rwaruka namwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro cacu. Amazi yazindutse ageze kure, ahantu tugomba tugisoreze kino kiganiro cacu, ariko tugisozereye kuri zino mpanuro umutumire wacu ateye akamo canke ahanuye urundi rwaruka n'abandi bose bari biteze ubuzi bwo mu biro muga ntibwaboneka, ko bakwiye gukora bakaraba akantu bakora, kuko ntayataze arutambundare, kandi murumva yuko nta mwuga udakiza. None rero
twagomba dusozere twongera tubashimira mutumire wacu Ahishakiye Dative. Nizere yuko n'ikindi gihe nitwabakenera kugira ngo muyagire abakunzi ba Ntambwe Idahita TV, twizere yuko nitwabatera akabo muzotwakira. Ego muzoze tubabwire ku by'uburimyi kuko hano turaronka amase tukayakoresha mu by'uburimyi nabyo. Murumva rero ahubwo rero episode igira kabiri tuzoja tuvugane ku bijanye n'uburimyi, batuganirire ivyo barima, nimba barima ibiharage, nimba barima ibijumbu, nimba barima ibigori, bazoca batubwira rero umwuga wo kurima nawo ingene nawe nyene ushobora kubasahiriza mu buzima bwa misi yose. Jewe mwari muteramanye nari nteramije kino kiganiro, nitwa Janvier Irambona, naho ubutaha tuzosubira mu kiganiro c'ubutaha. Nanje nitwa Ahishakiye Dative, mwakoze kutugendera.